Hello guys, nibaze ko mumeze neza nanje mumeze neza. Kuri micro ni Mr SGS Mr Sandor shaka mwita kushaka guys. Ndabwira yuko uburaje kuri YouTube ukore subscribe ni Kelvin the Hot. Ubura kora subscribe kugira ngo ubuzura ronka makuru ameze neza. Hama ndababwira yuko ari kuri KZD TV guys. Umuntu dufise nawe subundi ni umuntu novuga yuko ari karakora neza. Narabwiye ko nzokwama ndabazanira impano zigiye zitandukanye kugira ngo natwe uburundi tugere kure. Turi kumwe n'umuririmbyi novuga ko ari karaza neza, novuga ko ari karakora neza. Reka ndamubahe abaramutse yongera nabibwire. VP bro, fresh umeze neza? Ndipoka kabisa. Ndabona waberewe. Thank you. Ndagusaba ndamukiza abakunzi ba KZ TV. Ndabaramukije hose aho bari abakunzi ba KZ TV. Ndabakunda cyane gose. Ndagusaba ubibwire nakazina kuko ari abatakuzi usanga we songs banyita Blaizo. Blaizo, my melody, a romantic, but that is my name. Yes. Blaizo javuye bro. Blaizo ahantu yavuye mu bisanzwe je banyita Blaze. Urumva nacinkora kujya shako OH ba Blaizo. Yes. Ni Blaizo no muvuga ko ari umusore yakiri mutoya bro. Woba watangwe muzike ryari ivyo byatangwe gute byaje gute? Umuziki mu bisanzwe nawo tanguye nka 2016 ku 2017 vyanje mu gusa narawukunze. Abavyeyi ntibigeze bavuga ati kuko ndazi benshi baravyanka usanga kandi bifitiye talent. Byagenze gute? Urumva hajya mu bisanzwe ikintu ciza gitangurwa gipingwa mugabo uko biza nyine biboneka ko ari vyiza abantu baratinda bakemera bakagikunda. Blaizo agisora indirimbo ya mbere ukayitwara muhira byagenze gute? Ndayitwaye muhira abantu benshi baravuze uyu ni wewe canke si wewe. Urumva hariho abapinga babona umengo ni ibintu bishasha kaje muri studio. Ndumva arimba neza kuko barenza bavuga ati uyu ni wewe ndagurero mbambwirire bien kugira bumviriza akajwi kawe. Baby gonna try to be alone. Your fire shape gonna make me on. No nyeshe mambo pengine se on. Cause you making me free boy. Do me slow. You add emotion. You cool blow. Like jipaka lotion. Remote the control. Play my motion. Motion. Siba Wizkid guys ni Blaizo novuga ko ari karakora neza. Murumva ko ari juri meze neza guys. Ndababwira ko kuri YouTube ni gute? Kuri YouTube bashobora kuri Blaizo LB. Guys jako mukore subscribe guys kugira ngo mubuze muramufasha nawe kuko murumva ko ashoboye arashoboye. Ni impano nyinshi dufise mu Burundi turifuza nazo yuko zigera ku rwego zigera kure. Blaizo ufise indirimbo zingahe Blaizo? Kuri YouTube hariko ibikorwa bishika muri bitatu. Mugandi baza soni ibindi bikorwa bizoja. Hera ku ndirimbo ya mbere watanguriye ko ndagusaba uyiririmbe kugira ngo tugende bien. Indirimbo ya mbere nashize ko yari indirimbo yari featuring yari comme collabo yitwa Ceceka. Mwakoranye nande? Nakoranye n'umu petit frère wanje yitwa God Boy. Petit frère wawe? Petit frère wanje yitwa God Boy. Ya kabiri nayikoze jenyene yitwa Nipende. Yiririmbe twumve. You the one like in the worry. Baby te amo. Chocolate color pasty when you shake. Baby te amo. Say baby mi amor. Nakupenda leo mpaka kesho. Mapenzi dormi yalimshinda mpaka papo msecho. Sheri niamini kama si wewe nitampenda nani? Fanya yote uniamini unipende nikupende na mimi. Guys murumva ino mpano vraiment ni ibintu bimeze neza ni ibintu biryoshe ni ibintu novuga ko ari mafie ni Mr SGS ari kuri mikro ni wa ndi nyene bro ya gatatu ni indirimbo nakoreye kandi shash iramaze igihe ni indirimbo nakoreye muri Bantu Boy yitwa Bado yitwa Bado woyiririmba kugira ngo abakunzi ba KZ TV bayumvirize kugira ngo bigende bien. Nta blame. Twagi umekubali kunipenda mimi na uwezo sina. Niko tayari nizikwe na wewe nife mazima. Chonde mapepi
na hizi shida tunapitaka au sina cheki sasina hizi pilika pilika na umeza kichwa mwenzako afili so body yani nateseka nangaika I don't like it daddy. Yeah bro, ko numva uririmba turabarundi nivyo birumvikana. Ndumva uraririmba muri Anglais, Swahili, mugabo ikirundi ni gike. Bro, nibi tuma abafansi bawe baca bava bakavuga ati aririmba ibyo tutumva niyo. Hama kuri ico kintu vuze reka je sigore gatoya. Urumva umuntu bakora umuziki si mu Burundi gusa. Umuntu ashaka gutera imbere muri all yose. Ma continent yose yumvikana. Rero umuntu aragerageza agaca no mu ndimi zose ugira twumvikane. Nta urakubwira yuko indirimbo zo atazitaba kubera ndiko ndumva biriho gusa. Okay. Abantu benshi barambwiye ico kintu mugabo soon indirimbo nyinshi zanje zizoba ziri mu Kirundi. Guys mwana yarabibabwiye ngo bazobazana izo mwumva mwese. Ni Blazo urafise management. Management ndi nayo kandi ndongera ndayishimira cyane gose kuko inkorera. Indirimbo ufitiye video ni zingahe mwizo zitatu cyane nta nimwe? Video ntiraja ku mugasuni ibiko. Turabona Blazo mwibi bihe mu Burundi muri industry ya music n'ibintu bigoye cyane. Niza ingorane zihora zigushikira kuko ndazi nuragira aho ushaka. Niza ingorane zihora zigushikira bro. Ingorane zirashika cyane gose mugabo muri nka music sinavuga je kwari ingorane nini cyane kubera bivanye n'uruhande je narindi mo nari muri school urumva ari ibintu byinshi nyine bitagenda neza kuri ari school mugabo right now amashuri nibaza ko yarangiye bihugu yaraheze urumva rero ugiye gukora bien. Blazo warahejeje wize sexy ya bro nize telecommunication ndumvura kati. Ni Blazo turi kumwe na Mr SGS kuri microphone. Guys ndababwira yuko twari kubona umuririmbyi novuga ko ashoboye cyane, novuga yuko abizi cyane, novuga ko ari karakora neza cyane afisa akajwi ka toso. Guys ja kuri YouTube ugire subscribe kugira ngo tubandanye dukuza impano z'u Burundi bwacu kugira ngo bigende neza. Ni kuri KZ TV. Guys kora subscribe kugira ngo ubandanye uronka amakuru ameze neza. Kuri micro ni Mr SGS, behind camera Kelvin. Guys ciao ciao.